harabaye iciyumviro kirenze gose kuko uri kuraraba ukuntu amasanamu yagenda arakurikirana ni ibintu bitari vyoroshe kuciyumvirako bakakwereka ubuzima bwabo bwa kera bakira aba jeune ukuntu bagiye baraca muri struggle abapolisi babahagarika babafata babagiri umva ni ibintu nyene vyari ni struggle nyene ushobora gucamwo nyene ukiri muri amour nyene ni indirimbo yumviriza abakuru aba jeune abato imiyabaga just bose n'aba jeune mariés kuko ni story y'urukundo yo kuva muri 1997. Coucou les amis, murabizi neza ni Link Arlene Alou comme d'habitude Miss Mafseri gomenye musumeno maso yinyana. So uyu munsi nje tuyage ku ndirimbo abastar bacu baguma basohora. Murabona yuko bari mu kazi kose abaririmbyi bacu nukuri by'ukuri bariko barakora kuko natwe cyo turonka inguvu zo kugira iki zo kubasupportinga kuko bariko bakora twereka ibikorwa tuca tugira iki cyo turonka inguvu nyinshi cyane. Reka ejo mwarabonye indirimbo ya We Love Muzik yarasohoye indirimbo nziza cyane y'amasanamu meza cyane ndabakeje ku ndirimbo premièrement mwasohoye ejo. Indirimbo ni indirimbo iboneka yuko irimo amafaranga menshi, ni indirimbo iryosha gutambika antuka mwarabibonye nukuri nta tunenge nayitoye. Ni indirimbo yumviriza abakuru aba jeune abato imiyabaga just bose n'aba jeune mariés kuko ni story y'urukundo yo kuva muri 1997 gushika muri 2024. Just ni histoire yabo baratweretse uko vyagiye biragenda. Vraiment indirimbo iraryoshe cyane nta kanenge, ahubwo rero ndabatumiriye mugenda kwiraba kuri YouTube. Ja kuri YouTube yabo yaba We Love Muzik, indirimbo ni Mologo iraryoshe cyane, iri trop iraryoshe vraiment. Ndabatumiriye rero namwe muco murabiki muco muri commentaire nimwabona kanenge mukandike sivyo mukaca mugira iki mukaca mugira subscribe kugira ngo ni wabona akaririmbo kandi gasohotse uzitangura uzobe wa mbere kukaraba. Ku ndirimbo y'aba We Love Muzik ni indirimbo iryoshe cyane, byabonetse yuko yarondeye n'abantu bakuze, umupapa yarakuze umumama yarakuze, gisigura yuko ari story y'ujya mu mama n'ujya mu papa. Kandi vraiment nawe uri kurayiraba urashobora kuyiha kado ku bavyeyi bawe just kuri text banditse indirimbo iri kirahera. Biraboneka yuko abo bavyeyi bari bakwije 25 ans babanye. Okay, baboneka ko bari wakwije 25, ahubwo rero nawe ndagutumiriye ako karirimbo gatura nk'umuvyeyi wawe yakwije nka 25 abanye n'umushinga ntahe wiwe. Mwarabonye amasanamu yayo. Tuje mu bari ko baratamba kizomba. Abako baratamba kizomba vraiment baracanze na sarsa kandi batamvye neza, vraiment babikoze neza, yarondeye abana batagase. Ni indirimbo iboneka yuko yabafashe just yabatwaye uburyo bwinshi. Ati gute ijya ndirimbo iraboneka yuko itakorewe ngaho Bujumbura, harimo amasanamu atakorewe ngaho Bujumbura, uva ku deplacer bajya abantu bose kubajana iyo baja kugira iki bari bambaye neza ama white, urazi kuronka white utari witeguriye si ikintu coroshe. Ashaka kuvuga ati nabuze iki nabuze, ariko bari yaranjeje vraiment. Nta muntu numwe yari yambaye yari yashizemwe yindi couleur. Je bijye bintu ndabikunda, ndakunda umuntu yitangira umustar. Reka tuje muri script nayo. Script biraboneka yuko bayimviriye ko cyane, harabaye iciyumviro kirenze gose kuko uri kuraraba ukuntu amasanamu yagenda arakurikirana ni ibintu bitari vyoroshe kuciyumvirako. Bakakwereka ubuzima bwabo bwa kera bakira aba jeune
ukuntu bagiye baraca muri struggle abapolisi babahagarika babafata babagiri umva ni ibintu nyene vyari ni struggle nyene ushobora gucamwo nyene ukiri muri amour nyene baragerageje barabitondeka gushika mu busaza bwabo murabona yuko ari yubire mu bisanzwe yabajya bavyeyi bashatse kubereka